Imana ntiriho ku bwanje, Imana yari iriho jewe ntarabaho, n'igihe ntazoba ndiho yo izoba iriho, ariko we uriho ku bwayo, niyo yakuremye, wavuye mu vyimviro vyayo. Yesu ashimwe, waremwe nayo kandi uremerwa kuba uwayo. Ni ukuvuga ngo wewe wewe ntugomba gutakaza mu cimviro cawe, mu mibereho yawe, ugomba kumenya ngo ndi ku bwayo. Twege turi ba ku bwayo. Yemwe naho woba warashitse kuki, ni ku bwayo. Naho woba uzoshika kuki, ni ku bwayo. Yesu ashimwe cyane, amen. Ku bwayo, ku bwayo, utahura uti ku bwayo. Bantu b'Imana, ndabibasubiriyemo, accident spirituelle ya mbere ishika mu bakristo ishika kubera incomprehension yako kantu menga ni gato cyane. Kenshi turibagira yuko twebwe kuva umunsi twakijijwe twacitse abayo. Mu bisanzwe mwege muri Kristo mwarapfuye, mwarahambwe, ntimukiriho. Ubu nimba muri bazima kubwiwe, muriho kugira ngo mubeho ubuzima bwiwe. Iki kintu kucumva ukiri muto biraba vyiza, haleluya. Ariko kandi ndashishikara kukikwibutsa, turiho ku bwayo. None niki ikintu kimfasha kwiyegura neza rero, kwiyegurira Imana? Nimba ibindi vyose bihinduka, ivya mbere vyantumye ndayirondera bishobora kuba satisfait, bega niki ikintu nyuma y'imyaka 20-30 nobandanya mfise gishika c'Imana? Ni gukunda Imana. Muri kino gitondo numva isengesho mu mutima muri iyi message nuko Imana ibongere kuyikunda.